Bakunzi bimbonesha kure Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zose zo kwisi. Turabakengurukiye cyane kuba muriko muradukurikira kuri ino mbonesha kure yacu, twongera tubasaba ngo mugume muklika kuri s'abonner na mwongera mugira n'amakommentaire kugira ngo tumenye igikorwa cacu tugiteje n'ukuntu twobandanya dutera imbere. Uno munsi turafise umutumire, uwo mutumire muri kino kiganiro cacu ahava atwidondora hanyuma tubandanye tuganira. None mutumire wacu turaguhaye ikaze kuri Axia Vibes TV, turagusavye ngo widondora ariko baradukurikira. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa Mugisha Danilo, n'abantu mwigeme afise imyaka 20. Nijeje kuri Université Lumière Campus Mutanga. Gisata ca marketing et management. Yego. Turagukengurukiye cyane, turaguhaye ikaze kuri no mbonesha kure Axia Vibes TV, hanyuma twatwifurije na Pasika nziza. Laure, twakwifurije no kumererwa neza muri kano kanya tuza kumarana muri kino kiganiro, wiyumve mu iteka ryawe. Iyi ni mbonesha kure itanga iteka kubigeme, ku bapfasoni, ku bashingantahe, ku batama, ku batamakazi, eko wese aciye ngaha agira iteka hanyuma akaritanga. Kaze gose. Ego, twari twifuje rero kuganira kuno munsi tuganirize abariko baradukurikira. None Galore, uratubwiye ko wiga muri Lumière, uhejeje muri Lumière, uvuze ngo wize iyihe faculté? Marketing et management. Marketing et management. Urashaka kutubwira mu majambo makeyi ikintu cagutumye wiga iyo faculté? Mu majambo make cyatumye niga marketing nuko hari ibindi bikorwa nsanzwe nkora apa. C'est ce qui m'a poussé kumva yuko nagenda muri marketing par rapport à la finance kuko ni branche d'ibiri. Ndi muri gestion et administration, hariyo branche ya finance et comptabilité et marketing et management. Donc je me suis lancée en marketing pour pouvoir uko nabishira muri utwo tundi dukorwa nsanzwe nkora kugira bibandanye bitera imbere. None nakugoye utubwire utwo dukorwa usanzwe ukora utwaritwo? Nsanzwe nkora ibintu bijanye na maquillage bita makeup. Donc ndabona nawe wagashizeko uraberewe cane. À part ivyo hari ibindi bintu nsanzwe ngurisha vy'ivyema bisyeye. Abo? Eko. Navyo nyene mu kubigurisha birasaba yuko nyene akamarketing uba waragaciyemo kugira ushobore kubidandaza. Ivyo wabitanguye ryari ko watubwiye mufise imyaka 20 uracari muto? Wabitanguye ryari? Maquillage nayitanguye nkiza humanité muri 2020. Ivyo vyema navyo ndabitangura rero nyene utuntu umuntu aza aritereramo kugira. None wavyigiye hehe kugira maquillage? Wigiye hehe ivyo vy'ivyema? Kuko ntumva umenga n'ivyo vy'ivyema ni ibintu vyari bikenewe ko ufise uruganda. Mugabo wavyigiye, tangura utubwire ivyo vya maquillage, ababonye mutubwire ivyo vy'ivyema. Sawa, ntanguye kuri maquillage na nkiheza ko nirwa muhira bavuga ati none uzokora iki? Nduma nicaye muhira uko nyene acanza ndafata telefone nkaraba kuri YouTube jeje nyene nk'ivyorogota ndavyiga boro. Donc wowe nyene niwe wazi uri maquillage jeje nyene ku guruguru vyinshi. Nubukerebutsi, ubuguruguru nubukerebutsi kubona kure. Hama ivyerekeye ivyema navyo nari mfise abana twiganye muri humanité nyene. En fait bo barabikora bakabura uko babidandaza kubera ni produit nishasha ikorerwa ngaha mu Burundi wacu. Cyanda babwira ati je muzanye zo ndabafasha kudandaza. Urumva mu bintu byo kudandaza bikurimo nawe wabigiye kuvyiga mu ishuri? Ndagerageza. Mu ishuri wagiye kugira gusa ukabure. Yego uronkere n'agapapuro sino bikurimo. None ivyitwa gute ivyo vyema umaze kubishira muri emballage? Vyitwa ngwiki? Ni vya vyema nyene. Oya, donc le produit rafise izina? Le produit niko yitwa vya vyema. Vya twaranse kurondera genre izina ry'igifaransa canke ngiki tugire vyose vya vyema. Kama bagenda badandaza mu yarango y'amavoka, vya vyema. Bisa neza cane. Yareka n'abindi amavoka basa neza.
kubera biri emballé mu maboîte biratandukanye hariyo bibiri ubu hariyo boîte ya 450 grammes hamwe na boîte ya 800 grammes. Ego ivyo bice bigurwa gute kugira abanywanyi bacu kuri no mbonesha kure bashobora kugushorera ko navuze ko bari mu mihingo yose. Boîte ya 450 grammes urumva ko atari ntonya ndayigurisha 10,000 hama boîte ya 800 grammes nkayigurisha 20,000. Umva benshi nyene ca ndabaryosha nkabwira ati mukabure mugore boîte ya mbere bamaze kunurirwa rero baca bacaguranira. None ni ibintu bishobora gufungura bose baba abana baba bakuze. Ego bifungura abana abakuze bose nsa kuko ni produit iri à 100% naturel. Ego nta sukari irimo ni juste ivyema. Okay, hanyuma ivyo vya maquillage ubigirira abande bigenda gute navyo? Ivya maquillage navyo akenshi abandondera baba babonye ibikorwa nashize ku réseaux sociaux soit kuri statut ya WhatsApp, Instagram bakandondera bakambwira ati je mfise umunsi mukuru umeze uku ndashaka nsige bimeze ukuntu hariyo abaza bafise agafoto n'abandi bashaka uncape nk'uko unyakuye. Ego nuko bigenda umva biravariana n'ama evenement baba bafise neza cane. None nawe usanzwe ufise amafoto ushobora kwereka umuntu kuko ari umuntu ashobora kuza atayide afise y'ivyo ashaka ngo umugirire usanzwe ufise amafoto ugaca umupropoza. Ego amafoto mbasanzwe ndayafise hariyo abantu b'ama anniversaire haba ama mariage barantera iteka bakanyegera nkaca ndabafotora nkagumana amafoto yabo. Ego bakunzi bagimbonesha kure Axia Vibe TV murumva ko no munsi dufise umutumire adasanzwe, umutumire w'umushakashatsi kandi w'umudandaza n'ahakiri muto. Murumvise yuko ibikorwa abifise abikora yakuye amaboko mu mpunzu by'ukuri agerageza kwiteza imbere. None galore abigeme nkawe muri no minsi wabona gute? Abigeme nkanje muri no minsi hariyo abigeme bagifise esprit yuko bahejeje amashuri ari gushomera directement atakindi ntibashake kugira kajya ka esprit ko kwinova canke ka creative biyumvira ikintu gukora kubera urabona uravye nk'umukobwa akakubwira ati ngo ndadandaza ivyema ngo ni ikintu kitaryoshe n'akantu nyene kari hasi ukabona ati none wowe gusa neza vyakugendeye gute mugende kudandaza ivyema mugabo ukavuga ati bintu iteka ukavuga ati kame mfise nk'amahera ngaha y'ahantu kwishira biragwa agateka. Ikintu nyene usanga bashira mu mutwe nuko gushomera umva bitanguye mu mutwe nayize usubira kugira ati reka niyumvira akantu nonza ndakora buri kama amahera make mugabo abana mahera yanje. Urumva uvuga uti uno munsi abigeme nkawe ntibashaka gukora. Ego none abo duhora tubona bafise amafaranga hirya no hino baza ko baba yakuye he? Abafise amafaranga menshi ugasanga bateye kure cyane baraguruka wibaza ko bigenda gute? Hariyo abigeme bashobora kuba bagira mu kagroupe umva bagiye mu kagroupe k'abandi bigeme bari hejuru bakaca bashaka soit ndafata ideni pour être au même niveau que ugasanga ni bya bindi byo kwinfluence abandi negativement ugasanga ariko araja gufata amadeni hariya na hirya cane akitanga wenyine ubwiye kugira aronke amafaranga. None abo bigeme akajambo babwira n'akahe? Akajambo novuga nuko ni gukora tuko ni gukora kubera ugiye ku buzima bw'abandi akenshi bihera nabi. None tugaruke gatoyi ku buzima bw'igikirisu. Ni umukirisu ni umukatolika bimeze gute? Umukatolika ni umukirisu. Musengera hehe? Kuri Monsiyo. Ego none galore umuryango n'abakirisu wavutse uri umukirisu amasakaramentu urayaronka byose nyene abakirisu basanzwe. Twebwe muhiri iwacu natera iteka twese turi abakatolika. Umva twese turi abakirisu muhira hariho utuntu nyene wakuriye mu muryango w'abakirisu ugenda uradopta nk'agapriere ko mw'ijoro hageze kuryama ko kabura uja gusenga
Yego none nka wewe personnellement ubukristo bwawe ububayeho gute ko mbayeho tout d'abord ndamaze gutahura yuko gusenga kwa Mungu kidakwiye jewe ubwanje ndumva yuko nokwiyongera n'iyindi minsi ariko natoteka mba hafi y'agasengero kenshi baragenda kuwa mbere mu malouange nkacayo urumva wowe uvuga ati intambwe ku yindi none mu buzima bw'ubukirisu hari igihe umuntu avuga ati jewe ubukirisu bwanje ndashaka kumera nka naka ukabwira umuntu rubonera ko akarorero ukuntu asenga ukuntu yitanga mu bukirisu intambwe agenda aratera nka wewe iwanyu uvuga ati je ndabira ubukirisu kurinde jewe iwacu ndabira ubukirisu kuri mami paternelle wanje ni mami azokwiza 80 ans wumva ko atari moto ni umuntu akubwira ati je mfise réveil iri naturel mu mutwe byamaze kwipanga c'est un cœur aba ari prêt kugira agende gusenga muse mu gatondo ndavuga ati umunsi Imana izompenzagira rero Rwanda bikora uko niwe idolo wanje urifuza gusaza neza nkawe umva mu gitondo yavyutse murahora mucana canke w'agatiro kawe kagiye gufasha aligene gumba ari ntambwe narashika ko kimiga ko kandi kimiga ko bukebuke bizotinda biza none galo ndakwibarize mbona uri umwigeme yagezweho usa neza uri ku gihe kuko babivuga wowe mu buzima bwawe ni igiki kikuryohera uvuze ati jewe je voudrais m'amuser ugira iki m'amuser atandukanye uvuze ati canke ukavuga ati je vais sortir ujahe ushaka kumviriza umuziki umviriza uyuhe akenshi mvuze ibintu byo gusohoka akenshi nkunze kujana na mama turajana na mama tukumviriza amakaraoke aryohewe mbanjohewe none muri karaoke genre de musique ukunda n'izihe nitwa tuziki twa kera ubona nyine ukumva ati n'abandi bararyohewe imiziki yabaho barayiririmba bikaryoha usanga biryoshe none wewe naturellement niyihe muziki ukunda naturellement utagiye muri karaoke uvuze ati ingene numviriza iradiyo bumviriza ke genre de musique surtout ibyo muziki usanga nzi kuririmba nzi kuririmba ega ndawukunda aussi n'imiziki ifise mvuge umudundo idunda gose ko nkunda kuyumviriza ndakora sport urasanzwe ukora sport ndayikunda gym tonica canke ukora toute seule ndagira sport bakanda bati négocier ni ahe c'est toujours bien none urashobora kutubwira umuririmbyi w'umurundi d'abord hama uwo hanze ukunda benshi batabanyika oya iyo uvuye mu mutwe nk'umwe aje ubunyene umwe aje ubunyene okay hariyo Mona Warda naho atari umuririmbyi wa cane cane na Warda Mona urashaka kuturimbira akaririmbo iba naririmbye kamwe gusa yo ni toujours sinzi kuririmba mbwa naco uririmba kujya nyene uhora uririmba muhira kamwe nako bakahofra ata gitero kigiyemo ni reka basivuga izina ni Darling yaririmba na Monya Fleur ntuzi kuyiririmba Jésus naco umuririmbyi wo hanze nawe ukunda yo marinda mon Dieu Lorine nawe akaririmbo kiwe arafise indirimbo yitwa Tatu yo Jésus baririmba ngo iki nawe ducire ku mayandi gatoya reka ndeke kuvuga iyo kuvuga iyindi uziyimbe natwe ntitwasanga tuyizi turamufasha arivuga singers my hand shaking cause you are the reason I promise my mind please come back now I've done every mountain and swim every ocean just to be with you and switch for a broken now cause I need you to see that you are the reason. C'est très bien, bravo vraiment.
ufise n'ijwi ryiza burya nawe wari wase kuririmba urazora wamvisaje niyo option kuza uraririmba tuzoza kukumviriza ubishobora ibintu byose nuko ushaka ni mu mutwe mugabo urumva iyo uri kurumviriza nk'ako karirimbo sa todeta urumva nyene kuruhutse mu mutwe uryohewe nyene amafeeling none galo ndakwibarize muri kazoza ufise iyihe migambi muri kazoza imigambi ifise tudabona ni ukutadepanda ku bandi kubera ko buri mama ndashobora kuvuga ati ndakeneye aka canke kugira kwa papa atakumbishoboje ndashaka kuzobaho mvuga ati ok ndakeneye iki aribyo mama kubihamya n'importe ce que ça va coûter je vais travailler dur yego urumva ufise imbona kazoza nziza cane bakunzi ba Vibes TV murumva umuvukanyi wacu ko ashaka yuko ejo canke hirya y'ejo azoba ari umuntu wenyene ashobora kwibako ataguma ateze amaboko none galore abandi bigeme bo batera kahe kabo abandi bigeme no mvuga ariyo proverbe mu gifaransa yitwa proverbe dis-moi avec qui tu sors, je te dirai qui tu es. Bige kuba influencé positivement. Kubera bagendane n'abantu bafise ivyiyumviro birashe ego. Apana kugenda ujana na wao ndasohoka donc pas donner kubera nk'ubu ndakubonye canke je umbonye ukabona ati okay no musi ndasohotse muri boîte directement ca wiha image. Mugabo mbonye nsohotse nkaba ndi kumwe n'umuntu par exemple acuruza uravuga ati kamwe nawe ngira arafite intego canke ariko aramwigisha aramwigako ngene acuruza influence positive ego surtout bagire esprit de courage gukora kubera ni ibintu byoroshe ego mugabo bigira intango hama bigatinda bikamera neza ego none abariko baradukurikirana kumbonesha kuri Axia Vibes TV babwiye iki cyo nababwira nuko hariyo nk'abenshi baba bafite abigeme bagire communication bayage kuko bayage n'abigeme babo abavyeyi bayage n'abana surtout babankuraje babapuse mu byo gukora kuko hajyo urabona ufise nk'umuvyeyi agukuriye akakubwira ati ukoza aka kantu ko kubera ukoza aka kantu ko gufasha cugira uryohewe ati reka ndabikore ndabishoboye babatera intege ego urakoze cyane Laure turagukengurukiye kuri kano kanya waduhaye ko kuza kuremesha kino kiganiro kuri imbonesha kure Axia Vibes TV kaze n'undi munsi tuzoguhamagara uzotwita ego urakoze cyane bakunzi imbonesha kure Axia Vibes TV aha niho hagarukiye kino kiganiro cacu cari kiremeshejwe na jewe Akimana Anike tukaba tubabwiye tuti naho gutaha murakoze